tugeze umwanya mwiza cyane wo kumva ijambo ry'Imana. Nsabe Ndola aturimbisha indirimbo ya wokovu ni c'est combien 24. bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ibice 9 umurongo wa 35
tugeze kuri 38 hadi 38. niho muri ahabonye Matayo ibice 9 murongo wa 35 tugeze kuri 38. Matayo sura ya 35, sura ya 9 kuanzia mstari wa 35 hadi 30. Mutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu ategwa akagongwe n'ishengero. Amen. 35. Yesu agenda mu bisagara byose no mu mihana yose, yigisha mu masinagoge yabo, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. 36. Abonye ishengero rimutera akagongwe, kuko bari bagowe basabagiye nk'intama zitagira umwungere. 37. Maze abwira abigishwa biwe ati vyimbugwa ni vyinshi, ariko abimbuzi nibo bake. Nuko nimwinginge nyene ivyimbugwa arungika abimbuzi mu vyimbugwa vyiwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amen. Gukomera amashyi ijambo ry'Imana, mugende kwicara. Amen. Oya, umbwiza ukuri nyumba kumiberizo. Wayo mashi wewe yemera kabisa. Umbwiza ukuri kabisa. Ntayo kwemera n'ukuri. Tumwongere Yesu amashi menshi. Haleluya. Amen. Numva mfise umunezero udasanzwe Najisikia nina furaha sana kubona Imana yongeye kumpagarika imbere yanyu, kandi kuona Mungu ameniwezesha nikawa niko hapa mbele zenu kugira ngo twongere tuganire. ili tuweze kuzungumza ndoa. Nimumfashe dukomere Yesu amashi. Ubwo turaha Hata kama tuko hapa hari abandi boba barahandi hantu. hakuna kitu wako ya sehemu nyingine. Turaha twariko turataza Imana tuyitambira, Tulikuwa tukichezea tukimuimbia dufise umunezero udasanzwe. na tukiwa na furaha Suko tubuze ibibazo, si ajili tunakosa tatizo, ariko nuko Imana yatugiriye ubuntu lakini ajili ya neema ya Mungu tukaba twongeye kubona la journée d'aujourd'hui. na tuona tena leo umekuja. Amen. Amen. Hariho abantu aya masaha Kuna watu kwa hizi saa swati bari mu bitaro, swati wako kwenye hospital baramanitse amaguru, wamepandisha miguu kwa juu, ibibazo bitandukanye. yani wana tatizo mbalimbali. Hari n'abapfuye bamaze gusezera isi, Kuna hata unaonyesha hata dunia wamefariki, ariko twebwe turi hano. lakini sisi tuko hapa. Ndabisubiyemo, suko tutagira ibibazo. Si ya kwamba hatuna matatizo, Ibibazo turabifise kandi ni byinshi cyane, tuna shida, tuna tatizo, ariko kubera ko twagira ubuntu n'Imana kutokana na wema yo kuba mu nzu y'Imana, kwenye hekalu ya kuba dans la présence de Dieu, kuwa ndani ya akaba ari Imana iriko iratuyobora aya masaha, tukaba turiko tuganira n'Imana. Icyo ni ikintu cy'ingirakamaro kandi cy'ingenzi umuntu wese yabonetse hano. kila mtu hapa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Revera Patrick ari kintu yavuze numva kiranejereje. Maze iminsi 3 niko ndimvira, Namaliza siku 3 nikifikiria, kuva jewe ncubwenge kwanza mimi napata akili, nkagira imyaka yo gutora, alafu nikapata miaka ya kwenda kuchagua propaganda nagiye mbona zose. yani kwa sina naona kwa Iyi propaganda iyi hii wakati ya maana niyo propaganda ya mbere ndio propaganda ya kwa y'amahoro n'umutekano isi nzima. dunia yote baki Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Nimwibuke hatavuze amagrenade batora abantu ibiziga mu miferege, bila kutupa magrani kuchukua watu mugabo iyi propaganda lakini kwa
nibaza ko mu ijuru Nadhani hapa mbinguni hari uduserukira, kuna Mungu hari ujejwe ubuzima bwacu. Niba yabwiye ati yewe mana trose tro, abagiye baragiye, abapfuye barapfuye, nta magrenade kandi nta n'isoro dukeneye, reka ibi bikorwa bigende neza. Imana yarabyumvise. Mungu amesikia hayo yote. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Amen. Jamani, hii vrema Jiwaze na nini kabisa. kwiyamamaza aho umwe aciye uwundi akahaca, Yani kwenda kutangaza mambo ya chama kwenye ariko ntibasotorane na gato. bila kugusana na kuumizana wowote. Kera bahuriye mu kibanza kimwe cyangwa mu nzira imwe, Zamani wakikumbana sehemu moja na njia moja. we Tatizo. wende urize. Amen. Amen. Iyabikoze muri propaganda, Amen. iyabikoze muri propaganda Mungu aliyetekeleza wakati wa bikagenda neza muri propaganda na amejahidi yangu yote. n'amatora Yani hata wakati wa kupiga kula azogenda neza. vizuri. Shangilia Bwana kwa makofi. Amen. Ndakeje abantu mumaze iminsi muri ko muriyamamaza. Na kuongeza watu wapeza masiku wakiwa wanafanya. Ndakeje abantu mumaze iminsi muri ibyo bikorwa. Yani watu tunaanza masiku wakiingilia mbali. Ko ata makuru mabi numvise kuri mwebwe, Hata kama kitu chako mambo yenu. ko mwasotoranye, ko mwagwanye, ko mwagize gute. Yani kama mlipigana mlifanya nisiyo. Kandi Tena icyo ugamirije, kila ambacho icyo wifuje, kila ambacho umetamani Imana ikigushikane ko mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Karagaciyemo. Ilikuwa ni mambo ya kupitia tu kidogo. Bwari uburyo bwo gushima Imana kubera yuko n'ubwa mbere mbonye propaganda igenda gutya je munsi. Kurudi mara ya kwanza naona wakati wa Ngo abonye ishengero na watu wa ndani ya kanisa rimutera akagongwe, alipoona akasikia huzuni. kuko bari bagowe Walikuwa wanateseka basabagiye nk'intama zitagira mwungeri. wanaona kama kondoo hazina mchungaji. Uyu ni Yesu. Huyu ni Yesu Kristo anasikia huruma. Igihe bamwuriza ku ngamiya, Wakati walimpandisha kwenye punda, baramudodesha. walimdondesha kwa mnyene. Baramudodesheje avec igihagararo ciwe, Kutokana na msimamo wake, izina ryiwe, jina lake, icyamuzanye, kile kiwa kimemuleta duniani labda, uko yaje, kisa alikuwa amekuja, baramudodesheje, walimdondesha kwenye punda. baramusasiye Walimwekea sijui mavazi chini, ibitenge, vitenge wa mama. ariko agomba gushika i Yerusalemu, Lakini alipotaka kutaja kufika Yerusalemu, kubera ko yari yaciye ahantu ku musozi, na kutokana na alipitia sehemu ya mlima, kandi yategeza guca ku musozi anapaswa kupita kwa kubera ko Yerusalemu yari mu kiyaya. Yerusalemu kwa nafasi ya tambalale. Ahari ku musozi Alipokuwa kwenye mlima, abona Yerusalemu mu kiyaya, Yerusalemu nafasi ya mu buryo bw'impwemu yiwe roho yake akaona yabonye Yerusalemu ko twebwe tutayibona. Yerusalemu tofauti na sisi tunaiona. Amen. Amen. Aza gusanga Akakuja kukuta abantu b'i Yerusalemu, watu wanaishi Yerusalemu. Bibiri ivuga ngo n'abantu bagize gute, basabagi. Walikuwa ni watu wanateseka, wanasafarana mbalimbali. Ivyo nivyo Yesu yagize gute, yababonyemo. Hayo ni mambo Yesu mwenyewe amejionea na macho yake. Mugabo ntuhava utwenga wibaza ngo Lakini usicheke ukiwazia kwamba ngo vyashikiye Abisirayeli. eti amefikia wenye Israeli. Ntuhava utwenga wibaza ngo turiko tuvuga Abanyisirayeli. Sasa kwa watu ndio tunasoma kuhusu wana Israeli. Alepoke aba bantu ntibakiriho ubu. Kwa wakati wao watu wa sasa hawapo. Ubu hariho wewe, hariho jewe. Hivi wewe na mimi tupo hapa duniani. Igituma ijambo rya Kristo rifise akanovera sikindi, Sababu neno la Kristo
nuko muri kahise ni rya rindi, yani kwa zamani ni lile, n'ubu nyene ni rya rindi, n'ejo hata kesho ni rirya nyene. itabaki ni lile lile la Mungu. Bibiliya ivuga ngo Biblia inatuzungumzia ngo Yesu agendagenda mu bisagara byose no mu mihana yose, Yesu alitembea kwa yigisha mu masinagogi akifundisha, yabo, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akitosha ubiri, akiza indwara zose akiponya kila maradhi n'ubumuga bwose. na kila ulemavu wote. Ibi bisagara n'imihana yose Bibiliya ivuze, Yani kila miji na manyumba ya Yerusalemu ntirimo. Yerusalemu haimo. Alo, Halo. amina. Amen. Yerusalemu ntirimo. Yerusalemu haimo ndani. Ahejeje kugendera ibi bisagara, Alipozunguka ahejeje kugendera iyi mihana, alipomaliza akavuga ubutumwa bwiza abantu bakihana, kuhubiri kwa kuko yababwiye ubutumwa bw'ubwami. ajili ya ujue wake. Aranguje amaso imbere, Alipotazama kwa araba igisagara agomba kwinjiramo, ari cyo Yerusalemu. Yerusalemu, Asanga ahubwo akakuta banyotewe gusumba abantu yari kumwe nabo, yani wana kiwi zaidi ya watu ambao bafise ibibazo gusumba abantu yari kumwe nabo. mbalimbali sana. Ngo Yerusalemu mutera akagongwe, Akasikia huruma kuhusu mji wa Yerusalemu. kubera ko abantu baho Yani watu wa hapo kwenye mji wa Yerusalemu bari bagowe, walikuwa wanateseka, basabagiye walikuwa wanaishi mbalimbali. nk'intama zitagira iki? Walikuwa kama kondoo zenye hazina mchungaji. Ivyimbugwa sekwa. Mavuno ni nini? Peut-être so ufise agakaye naho wandika nta ngorane, kuko Unakakaika kidogo tukiandika matatizo. ivyimbugwa sekwa. Mavuno ni kitu gani? Muri Bibiliya y'Icongereza ni harvest. Kwa Bible ya English ni Harvest. 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 Hapana harvest. Harvest. Yes. Ivyimbugwa sekwa. En français c'est la moisson. C'est vieux. Mavuno ni kitu gani? Ivyimbugwa sekwa. Mavuno ni kitu gani? Mavuno ni nini? Ivyimbugwa ni iki? Ama harvest Alafu harvest canke la moisson. chane ivyimbugwa. Ivyimbugwa, Mavuno, reka tubaze tugende mu mico tumenyereye. acha twende kwa desturi ambayo tumezoea. Hari umuntu yagiye kurondera isuka, Kuna mtu alienda kutafuta jembe, akaba afise itongo, alikuwa na shamba, araririma, anatengeneza shamba lake, agakangaza, anatengeneza vizuri, agatera, anapanda mbegu, akabagara, alafu anapalilia pia, agacungera inyoni ntizige, anachunga ndege kama jiwe, abasuma ntibajye, wasukumizi wasiibe, icyanyuma alafu kitu cha mwisho no kwimbura. ni kuvuna. Ivyo kuye muri wa murima Haya mavuno yanatosha kwenda, nivyo vyimbugwa. hiyo mavuno. Ikibazo mfise, Amen. ikibazo mfise, Swali linalo ni mbega Yesu yariko avuga ivyimbugwa, umuceri, ibiharage, ibitoke cyane? sasa Yesu Kristo akizungumza kuhusu mavuno, wali Ivyo Yesu yavuga, ivyimbugwa Yesu yavuga mavuno alikuwa vyari bitandukanye n'ivyarimwe n'isuka. yalikuwa ni tofauti na hiyo mavuno ya kutumana. Ivyo vyimbugwa yavugwa Mavuno akizungumzia vyari vyimbugwa kwa mavuno vyabayeho kubera ijambo, yamekuwepo ajili ya neno, pa isuka, hapana jembe, ijambo. neno. Halo? Amen. Bwana sifiwe sana. Aje kuraba babandi babayeho kubw'ijambo, none ijambo ko dusanze ari Kristo. Na hiyo neno ni Yesu Kristo. Uwabeshejeho abo bantu ninde? Na nani alikuwa hapo ni nani? Ninde? Ni nani? Ye? Yesu. Ni Yesu Kristo mwenyewe. Mugabo rero Lakini sasa misiyo yamuzanye, kazi ilikuwa imemleta duniani. burya Yerusalemu
mjue ya kwamba Yerusalemu yategerezwa kuba igihugu cy'Imana, ilikuwa inapaswa kuwa ni nchi ya Mungu, ariko siko byagenze. lakini mambo ya kuendeka hivyo Kubera yuko sababu baronse umukiza wamepata Mwokozi ntibamwakira. hawakupokea. Burya twebwe twaronse agakiza ijambo ry'Imana Ujue ya kwamba sisi tumepata wokovu ama neno la Mungu kubera ko Yerusalemu kutokana na jinsi Yerusalemu itahaye ikibanza Yesu. Ivyimburwa ni vyinshi, mavuno ni mengi zaidi, mugabo abimbuzi. lakini wenye kufanya kazi ya kuvuna. Yesu rero Yesu sasa yaje nk'umuntu yavuze ijambo abo bantu babaho. amekuja kama mtu amesema ama amenena neno na watu wakaweza, Mugabo ageze ngaha, lakini alipofika hapa la mission a changé. akakutana kazi yake ikabadilika. Asanze bagowe, Alikutana watu wanataka barasabagiye, wangali wanatabarana mbalimbali, ntabandanye ibindi atabanje kugira gute, hawezi kuendelea zingine kazi kugira gute, kusajisha kubegeranya, abakure mu mutima w'agakoko, umutima wo kwiganyira, umutima w'inzara, umutima wo kurira. roho ya kuliania, roho ya huzunifu. Ati musenge Akasema mwinginge nye n'ivyimburwa muombe na msimu wenye kuvuna wenye mavuno, azane alete abimbuzi. wenye kufanya kazi ya kuvuna hiyo mavuno. Ivyo vyimburwa rero Sasa haya mavuno ni wewe ni wewe canke ni jewe? au ni mimi? Umwimbuzi nawe Yule mwenye kufanya kazi ya kuvuna ni wewe ni wewe pia canke ni jewe? ama ni mimi pia? Amen. Amen. Mbaze ikibazo, Muna swali hapo? ninde akeneye kuba ivyimburwa agire gutya? Nani anahitaji kuwa mavuno? Turara Kanisani anayehitaji kuwa mavuno anyoshe mkono. ndonse umuntu umwe gusa. Napata mtu mmoja pekee yake. Chamba Imana iguhezagire. Mungu akubariki sana. None halo, Halo. dufatire akarero kuri Jean Marie. Niwe wenyine adugije ati jewe ndi, Ni yeye jamani pekee sana. Inaomba kusema nataka. c'est-à-dire ko mwebwe mwese musigaye Inamaanisha ninyi wote kanisa mnabaki. murabimbu abimbu Mungu mwenye kuvuna kwa wafanyakazi. sinzi. Ese ubwo muriko murantegera ariko muriko murantegera Unaelewa? ni umuntu umwe wenyine agize gute? Dufatire kwa karoro nyene, ni umuntu umwe wenyine avuze ati jewe ndi ivyimburwa. Ni mtu mmoja kanisani. Mwebwe mwese musigaye Sema yeye ni mavuno. Lakini yote mnabaki kwa jumla. murabimbu. Mungu wafanyakazi wenye kuvuna. Yesu avuga ngo Yesu anazungumza hivi. ivyimburwa ni vyinshi, Yaani mavuno ni mengi zaidi. mugabo abimbuzi Lakini unafanya kazi ya kuvuna. muri neno la uzima Hapa kwenye kanisa hili ivyimburwa ni bike, mavuno ni mavuno. abimbuzi Wenye kufanya kazi ya kuvuna ni wengi. ndabisigura. Nimba muri neno la uzima vyimburwa abimbuzi ari benshi, Kama ndani ya kanisa wenye kuvuna ni wengi. izo ntebe zirindiriye iki? Zile viti zinasubiri nini? Zirya ntebe zirindiriye iki? Ile makiti unaona hakuna ndani watu zinasubiri nini? Muce mumbwira rero, Unaambia sasa muzohurira kuri Jean Marie. ninyi wote mtakutana kwa jamani. Ivyo niko bimeze mu ishengero. Ishengero rya none abakozi bashaka guhurira mu rugo rumwe, hagusabagira ngo baje mu ngo zitandukanye bimbure bazane mu ruhongorero. Na hivyo ndivyo kisi ndio kwa kanisa za leo, watumishi wanakuwa wengi, wanataka kutania ndani ya kanisa moja au kwa mavuno kidogo. Kuliko sasa Mu bisanzwe, walete mavuno kabisa. mu bisanzwe Kwa kawaida ibikorwa biba byinshi, lazima kazi ama mavuno ni mengi abakozi bakaba bake. na watumishi wanakuwa wachache. Niyo reality. Ndivyo kisa kuwa kabisa. Turi kumwe?
Tuko pamoja. Amen. Amen. None ni kubera iki Sasa ni kwa nini abimbuzi ari bake? Selo Yesu. wenye kuvuna ni wachache kutokana na jinsi Yesu amezungumza peke yake? Bimwe vya jamari ndabivuyemo. Haya kuhusu na zinatoka ndani. Natangaye kubona ishengero ryose muri abimbuzi mugabo mutimbura. Umbwa na ng'ombe. Ibirondoka ku bwinshi ni ibi. Kitu gani kinazaa sana zaidi ya kingine? Ibi. Imbwa. Imbwa. Canke inka. Ni umbwa ama ni ng'ombe? Nagira ni inka. Niko nasema kama ni ng'ombe. Igituma ndabikuze ngiki. Kwa nini nasema hiyo ni Inka ng'ombe? ku munsi zama ku macuniro. Kila siku wanazichinja wakizila. Muharure mu Burundi inka zoba zibagwa mu Burundi ku munsi uko zingana. Ukihesabu nchi ya Burundi ng'ombe zinachinjwa kwa siku. Ugaca mu gatondo hakabaga izindi. Asubuhi jioni panachinjwa zingine ng'ombe. Inka ziraho. Lakini ng'ombe zimeshaisha kwa nchi yetu ya Burundi. Imbwa ntiziribwa. Umbwa hazidi. Mugabo nizo nkenya. Lakini hizo ndogo kuishi. Ziribwa mu ibanga. Naho ziribwa mu ibanga ntizigwira. Yaani umbwa zinabaki ni chache. Kubera iki? Madini. Imana Mungu mu gushiraho ibintu. Yesu anaweka mambo mavitu. Ikintu cyose yagisizeho ku ntumbero runaka. Kila kitu kikiweka duniani tuna lengo lake. Imbwa Umbwa niyo kurinda urugo. ni ya kuchunga nyumba. Mu bisanzwe imbwa siyo kuribwa. Kawaida umbwa si kitu cha kuliwa. Mugabo abagimbwa, Lakini umbwa abagimbwa wenye kukula imbwa sindabadekurajije. Sindabaciye intege vraiment yayo. hapana, sakate nguvu. Komeza mwisekereze nta ngorane. Kula umbwa hapana tatizo. Amen. Amen. Mugabo inka Lakini vile kwamba umbwa ni ikintu cyasizweho kugira ngo gifashe amagara y'umu. Kubera iki? kidudu ambacho Mungu ameweka pale ili kisaidie kuimarisha mwili. Ni fungugwa. Umuntu adafunguye ntashobora kubaho. Kama mtu hakuli hawezi kuishi. Mugabo umuntu arashobora kubaho ataraririwe. Lakini unaweza kuishi bila. Ni ukuvuga ngo iyo mbwa ntayo dukeneye. Yaani hiyo umbwa hatuhitaji kuila. Icyo dukeneye inka. Kubera iki? Akavya vuga akavyandi. Ndabumvise mwebwe usanga mwirira ciberebere arizo mwirira gusa. Ciberebere. Amen. Ni kubera iki abimbuzi ari bake? Kwa nini wenye kuvuna ni wachache? Icyambere, Kitu cha kwanza, ntidutegwa kagongwe n'ishengero. hatusikii huruma kwa kanisa. Muramaze kubona umuntu yinjira mu ishengero akarinda asohoka agataha atanu umuntu aramukije. Ushakuta anaingia kanisani, anakaa kanisa, wanamaliza na rudi nyumbani na kusaidia mtu wowote. Muramaze kumubona? Mwisho muone kanisani. Nani barimo? Hapa ndani ya kanisa hawamo ndani. Mwe mwibaza ko ari kubera iki? Bajya n'abantu Wale ni watu bimenya ubwabo. wanajitu peke yao. Badashaka kumva ivy'abandi. Hawataki kusikia mambo ya wengine. Mugabo, Lakini hari ico bita la complementarité. kuna kitu wanamjaga, yani kuenezana kama kujazana. Kujaziana. Yes. Sini sawa? Ico udashoboye jewe ndagishoboye. Kuzuzanya kitu uwezi bila kiwezo. Ico nashoboye wewe uragi? Chekeni siwezi. Urumva mu ijambo rimwe turi magirirani. Kwa neno moja tuko watu wa kusaidia. None ko wanse kuramutsa bene so. Sisi tumekataa kusalimia watu. Mbega ni wasoko ashika kuri portail ugahura ni moto ikakugonga. Sasa ukitoka hivi unafika barabarani na goma na boda boda na pikipiki. Utajipeleka kwa mganga? Ulitoka kwa
Yule ambaye ulikata kumsalimia si ndio atakupeleka kwa mganga? Twibaze ko icyo mushikira nico natwe cyo dushikira. Tugiranira urukundo rudasanzwe. Birababaje mw'ishengero, inzu y'Imana, niho hari uburozi, niho hari ubwicanyi, niho hari amasumu, niho hari ishari, niho hari abanyabyaha. Mugabo umukozi w'Imana yahagarara ngaha ngo nimuze mwihane. Nama niko ndavuga nti igihe tugezemwo saba Kristo bakwiye kwihana. Hakwiye kwihana abakozi bahagaze imbere yabo, kubera ko nibo bene ikibi. Haleluya. Nico gituma mubona ugwango ruguma rugwira. Ugwango chuki ruguma rugwira. Hari abantu bajejwe kukwitegereza. Kuna watu kazi yao mugenda uko musohoka, iyo muba, inzu mubayemo, ivyo mujya, ivyo mutunze. Nonezerwa n'umuntu yoza kambaza ati mbega muzee wa upako. Uranyereka nanje na mimi unionyeshe icyo nokora kitu nikafanya mve muri ubu buzima, niweze kubadilika na niweze kubadilisha maisha yangu ndani. Kangena bakabaza nka Janvier, na bakufana na Janvier, hajya Janvier ntimubone Janvier yabyibushe kubera ko natoye inkoni. Ananenepa nimechukua fimbo, jewe nasaze ndakubitana. Mimi kabisa kama nakumbuka nachukua fimbo na burya Janvier nashize ku inkoni. Pale Janvier nilimchapa fimbo kabisa. Nabwiye ntumugabo muzima w'imyaka 50 urasha kugenda urukura segereza ubukecuru kecuru. Haguruka, genda ukore, ingiza pesa za jasho lako. Amen. Ibitangaza byaza mu buzima bwawe. None singuyo. Sindiyo huyo. Ikibi ciwe ni kimwe. Shida lake matatizo yake ni moja. Asigaye abona kuko umenga agomba kunshikira. Ubona kimbona no kumbona. Yani hivi hanioni tena kwa. Ewe ibitugu birakura ntibisumba. Hata mabega yakikomaa yaweza kashinda shida. Inyundo iracura nisumbi yagize gute? Hawezi kusidia ile bayo nilitengeneza. Njwako katumba kako kanasukuma njwako. Unaona kama patrine imeshavimba baba. Kubera ko navutse. Ndio nimesema. Bwana sifiwe sana. Amen. Ni muba abantu mukora, Muwe watu wenye kufanya, mwiyumvira gukora, kujifikiria mfikirie kufanya, mwiyumvira gukoresha yanyu maboko, unafikiria kutumika, mutiyumvira gusegerereza. Ujya gusegerereza ni mwemu mbi. Iyo cha kimuga kidahura na Petro na Yohana ni cyari kuva muri bujya buzima, ariko kubera ko Petero yaramwitegereje, nawe amwitegereje abona ukuntu bambaye, stile barimo ati ibyo aribyo byose akibyiyumvira uko. Petero amubwira ati feza n'izahabu ntabyo tugize gute. Petero yaravye icyo uyu muntu akeneye isumba ikindi, samahera sinjya oyaye nuko ava muri sati arimo akaja mu yindi sati. Imana igukure muri iyo sati urimo igushire mu yindi sati. Amina. Amen. Burya mnajua kumererwa neza
kuishi vizuri ni changement d'esprit. Yani ni mabadiliko ya akili binafsi kichwani. Tete. Kichwa. Gira mugenzi wangu tete. Ambia ndani yako chemsha bongo. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Jenda kunda gutangaza ibikorwa abantu bakora. Mimi napenda kutangaza kazi ambazo watu wanafanya. Ndakunda gutangaza ibikorwa abantu bakora. Napenda kutangaza kazi watu wanafanya. Mama nkuru. Mama nkuru. Waonye mama nkuru yicaye hariya. Unaona kana kiti kule mama kule. Uno munsi afurunisa ivyo kubaka. Leo anakuwa anapana mambo ya kujenga sijui material deposit. Ivyo ati ntibikwiye reka mbandanye. Yaratanguye kuri mu muceri. Sema hawa hayaelewi hata nifanye mambo kuvuna ama kulima mchele. Sindabivuze. Sisi tunasema Murindiye ko yimbura rero. Mnasubiri ayani sana kuvuna. Umunsi navuga yuko nzinduka ngenda guhuza umuceri Buganda. Siku bizaka kama mtamkia kwenda kuvuna mchele kwa Uganda. Ewe naronse udutelefoni, utumesaje, WhatsApp normal, biki ordinaire, biki nibi. Nanje ndabagira akantu ntisekura umugigizo. Na mimi nikasema acha nitwange mchele. Amen. Amen. Amina. Amen. Umushinwa umusanze ku kiyaga ariko araroba. Ukimkuta China kwenye bahari kwa anaroba. Umusavye ifi arayiguha uyo munsi. Ukimwomba samaki anaikupa kwa hiyo siku. Mugabo ntarindira kabiri. Ugarutse ijya kabiri. Lakini kirudi mara ya pili. Akubwira ati njira mu bwa. Anakwambia injira mu. Ingia. Bakwigisha uko bagira gute. Wakufundishe gisi wanaroba samaki. Amen. Amen. Abo bana b'abakobwa bari ngaho niyo misuri iri ngaho. Hawa binti na vijana huko hapo. Mureke kuze kumuragora abavyeyi banyu. Mwanzo kwa mnasoma wazazi wenu. Genda mukuri. Nenda mfanye kazi. Mutima uzokora iki? Ili utafanya kazi gani? Ubuzi burabuze. Kazi zipo za mingi. Chapa kazi. Kora kazi. Muzarau kazi kufa maskini. Uzuzu kwa kazi hapo kene. Piga kiede. Kendo kore kimasuka kiede. Ponda fyatura amatafari. Nenda kafyatura matafari. Danda zirengarenga. Amen. Amen. Hari ikimana irindiriye. Kuna kitu ambacho Mungu anasubiri. Irindiriye intango yawe. Mungu anasubiri mwanzo wako. Sema amena. Haleluya. Imana nta kindi irindiriye. Mungu anasubiri. Irindiriye intango yawe. Anasubiri wewe ufanye. Kuko Bibiliya ivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Mungu anasema nitabariki kila kazi ya mikono yako. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Icya kabiri. Cha pili, turatinyana. yani tunaogopeana sisi wote. Turatinyana. Yani tunaogopana na tunaogopeana. Mwishengero Ndani ya kanisa hari ibiyago vyinshi. kuna mazungumzo mbalimbali. Mugabo mu ivyo biyago, Lakini kwa hayo mazungumzo 98% 98% ni ibiyago bitubaka umubiri wa Kristo. ni mazungumzo ambayo hayajengi mwili wa Yesu Kristo. Iyo umaze kwizera umuntu ko ari umukozi, Ukishaamini mtu ya kwamba ni mtumishi, mwahora muyaga ivyo kuzuzanya mu vyamwemwe. ulikuwa mkizungumza na wao kujazana. Mugabo après X temps agaca hindura ibiyago, Anabadili mazungumzo, anaanza kuzungumzia mambo ambayo utegemei mengine. nimba we uri mukuri, Kama wewe ukizungumza kwa ukweli, kaba ukijijwe vy'ukuri, yaani umeokoka vizuri, urabandanya n'umuntu ariko aragutongoza canke ucumuva imbere. unaendelea na wewe mtu kana kupiga mitoma. Iyo umaze kumuva imbere, Ukishatoka naye, yaba we yaba na wewe nta muba mugihuriye kandi. yaani kati ya wewe na yeye kuna tofauti. None umva hatamaze kuba separation. Yaani umeshatenga wewe na yeye. Ya separation imaze kuza rero,
nimumbwire ukuntu igikorwa cy'Imana kizotera imbere Sasa kazi ya Mungu wuzuye n'abantu batavugana ngo bahuze. na wakati mnatazama watu pia hawaongei pamoja kukupanisha mawazo. Gute? Aje. Halo? Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Turi kumwe? Tuko pamoja. Birinjira ntibyinjira? Binaingia ama haviingii? Biriko birinjira? Amen. Amina. Kandi nizere ko atawusinzira muri mwebwe. Tena nadhani naamini kama kuna mtu anasinzia kwa kanisa. Usinzira nawe ndatuma umuntu amuhonda urukonje. Yule mtu anasinzia kanisani. Nabonye umuntu ryamaze kuregeza. Nimeshaona mtu kishaanza kuwa analegea. Muga umuntu agira itiro muze wapoka ariko aravuga uyo muntu bamurabe neza. Mtu mwenyewe anasikia usingizi na wakati niko na ubiri kwa upako. Uyo muntu ateza kuba arara kuri Tanganyika. Huyo mtu anaweza kuwa kwenye bahari ya Tanganyika huko. Haleluya. Mungu atusamee sana. Kirazira ko mu shengero mukreya ibintu bituma abantu batinyana. Ni makosa ndani ya kanisa kuleta mambo yanasababisha watu wasipendane kati yao. Icyakane Kitu cha nitwumvira ivy'Imana idutegeka gukora. hatutii ama tusikii yale ambayo Mungu anatulazimisha. Akarorero kufanya. Yona rimwe kubandanya. Kitabu cha Yona 1:1. Yona Imana imutuma ininewe. Alipomtuma Mungu Noa kwenye mji wa Nineve. Ariko Yona ntiyashaka kumvira Imana ngo agende aho imutumye. Yona hakutaka kutii aende sehemu Mungu alikuwa N'ikivuko yategeza kuririramwo ubwato aragihindura agenda kurira mu kindi kivuko. na sehemu anapaswa kupatia mbele akatoa akapatia na sehemu nyingine. Nagomba ndababwire Nataka kuambia ndugu zangu. ivyo wokora byose aho woja hose Imana ntihungwa. Mungu hawezi kukimbia. Kuko Imana Ya kwamba Mungu iraha, Mungu yuko hapa, iri hajya, yuko pale, iri hajya, yuko pale, iri mu Kamenge, yuko Kamenge, iri muri Amerika, umwanya umwe gusa. kwa muda mmoja tu. Ntawe ushobora kuyihungira. Hawezi kukimbia. Ahinduye ikivuko Lakini kwa hiyo abona ubwato mu mazi acabuhagarika acabwuriramwo. boti ama meli akasema Kubera ko Yona kwa sababu Yona agiye muri destination atariyo. anaenda kumjia ama Imana yashaka ko agenda Ninewe. Mugabo Yona ubwato yuriyemwo bufise destination yo kuja itarushisha. lakini Yona na mbele wanapatia kwenda sehemu nyingine. Kubera ko atari ubwoko bw'Imana. Na ilikuwa mahitaji Bugeze hagati y'amazi kabisa, imipfunda iba myinshi, ubwato buruzuye ibintu buraremerewe, imipfunda iba myinshi. Mu mwanya abandi bari kubakoma induru batora ibintu bavuga mu bwato buraremerewe, bagaterera mu mazi mu kiyaga, Yona yari asinziriye. Bakorokereye bataye ibintu byabo kera, babona nta gihindutse. Ubwenge bubarumika ku muntu yitwa Yona. Bagize bagende basanga arasinziriye. Narinze kubica kure, Yona babwira ati nimwirirwe muronona ibintu byanyu, ikibazo ni jewe. Turi mu bwato, turi mu bwato, neno la uzima, turi mu bwato. Uko abilia urugezi ama uri kibazo muri ubwo bwato. ama uko tatizo mwayo meli. Amen. Mwibuke Mukumbuke urufi rwaciye ruduga samaki inafungua ruca rutamira Yona. ikafungua kinywa ikameza Yona. Ijya ntiyari ifi, Ile ilikuwa samaki aleni. yari Imana Ilikuwa ni Mungu pekee yake. yategereye Yona. Akamutinga Yona. Wari uzi ko nsize, Sasa ngoja kama umeniacha mimi Mungu wako. turihurije ubwayi. Tunakutana. Yona amaze kugera mu nda y'ifi Alipofika ndani ya utumbo wa samaki atangura kwicuza. akaanza kuregretea. Igiki cyotuma wicuza? Kitu kinaweza kunachotea ni kitu gani? Ibyo byotuma wicuza bikureho hakiri kare. Sababisha ujute, ondoa mapema. Jamani, nimureke kwikwegera ingorane. Ndugu zangu, acha kutuletea maproblemu. Ondoweni vinavyosababisha majuto.
tafuta muda wa kuondosha chote mabichuza. Yona mu nda y'urufi, Yona akiwa ndani ya tumbo hiyo samaki, atangura kuvugana n'Imana, akaanza kuzungumza na Mungu. ati yewe Mana ndavyemeye, Anasema Mungu nakubali. nemeye. Nakubali. Imana iramujana muri rwa rufi. Mungu akampeleka kwa ile samaki. Ikivuko bwa bwato bwari gushikirako Asema ile bote cyari gitandukanye n'ikivuko Imana yari yatumye ko Yona. tofauti na sema Mungu akapatia Yona. Imana ikibahindukiza yafi, Mungu akageuza ile samaki. burya Imana ntiburi kwibigenza, Mungu azikoza kisa. irafise inzira zose zishoboka Mungu ana kila njia zo kugufata wewe, kukamata wewe. anakugeuza vile anavyotaka, ikampeleka agize ngo yagifiki kidogo kimudawe, asanga bamudashwe kuri cya kivuko, yanzira aho Imana yari kiragira gute igomba ko aja. Ibuka Bibiliya tubwira ngo murabikora mukibaza ko, ariko hazogera igihe azogira gute, azobishira ahagaragara. Amen. Bwana sifiwe. Bwira uwo mwicaranye ngo iyo ni Imana. Mubwire uti iyo ni Imana. Ako mu ndaba gusa bivuge uti iyo ni Imana. Amen. Bwana sifiwe. Komera iyo Mana amashi. Haleluya. Ikindi kintu kigira gatanu mwishengero, nituraba Kristo, nituraba abanyeshengero, aho gusanga benshi baje kuko bafise intumbero. Hari ushobora kwiyumvira ati narabonye ukwezi guheze baratanze ubufu bw'ibigori, nongenda ngira mu kwezi kuza bazotanga ubundi bufu bw'ibigori. None ntibyaba, erega byarabaye, erega byarabaye. Hari abantu baje, Pastor, tulisikia mko mnapatia bakongomani, mko mnasaidia bakongomani chakula nini naha na mweye tulikuwa tunakuwa na simu tupatie. Kumbe ntimuje gusenga, mwaje kurondera. Nje ndababwira ni ivyo twatanze nibijya nyene. Mugabo nihaboneka ibindi tuzobahamagara. Ariko rero uzo bari ngaha niwe tuzohereza. Naratangaye. Kandi bagombye kunyereka yuko abo natumye ko aribo bagoza amakosa. Ndababwira never say sabo natumye mwumvise nabi. Icya gatanu rero, abenshi mwishengero turabacangero, nous sommes des mercenaires. Turabacangero, turi abacangero. Ukabona umuntu aratamba akaririmba akagira gute, agataragurika akagira gute, kumbe afisi chagamije. Nico gituma hari inyigisho nkunze kwigisha za leadership mu bakozi b'Imana. Ndio sababu kuna mafundisho tunataka kufundisha watumishi wa Mungu. Kuna maonyo na kuaga natoa hadi maneno mtanga. Nabwira ntibakozi b'Imana. Nasema watumishi wa Mungu. Iyo mwinjiye ahantu danzi ni conference. Mukiingia fasi ya Mungu. Cyangwa ahantu ari hose hari umate wa watu, hari abantu benshi. Hapo wote kuna watu umati zaidi. Mwumvise bavuze ngo muhugara amaso dusenge. Ukisema fungeni macho tuombe. Cha wibaza igituma barinze kuvuga ngo ugara amaso dusenge. Kwa nini ngoja kusema fungeni macho tuombe? Mwabonye? Karicho. Karicho kamwe. Funga moya. Fundisho lingine. Ingine bakie. Muniko murambura neza. Mukafunga yote. Fena ye fye.
jewe ndahantu hari abapasiteri benshi abakozi b'Imana benshi Mimi nikiwa fasi kuna watumishi mapastors wa nkumva gusa baravuze ngo haguruka mufunge amaso dusenge wakisema simameni tufunge macho tuombe. narabiciyemwe ndabizi Nabijua. nuko rero Mana urakoze Sasa Mungu we maze kurya amasumu inshuro nyinshi cyane gose nimeshakula sumu turu nyingi sana. suko ntazosinzira ngo nico kizonguza kuja mu ijuru Sio kwamba sisi zetu tutakosa kwenda mbinguni. iyo dusenga dusengane Tukiomba tuombe tukiwa na oya nokuri ko no kwinjira muri mwemu iminota 20 turiko turasenga yana ya kiroho dakika 20 tunaomba. abandi bariko barayerera ngaho Walikuwa wanazunguka abo mbega abo bayerera bo kuri kibadafomwa amaso sasa hao watataka sana wafunge macho na wenyewe. karicho amen niko bimeze Ndivyo vilivyo. abenshi mu ishengero turabamerceneri Wengi kanisani twaje guca ingero kuja kutafuta maisha usiku. twaje kurondera ibyo tujya Tumekuja kutafuta chakula. mwibuke Yesu bafuasi wake abamukurikira bamusanga hakurya ati Yesu mwigisha urazi kuva aho twakurondereye ati dushitse ngaha twakobeje twarushe Yesu arabitegereza arabasoma ati mwebwe suko mundondera ni ya mikate n'amafi Na zile samaki amen amina mugabo igihe abaciriye umugani akababwira ati ngo ingamiya guca munyi munzi urugiki babandi nyene bamubwiye ngo twariko turakora ati Yesu alikupatia hadithi bagamo kuhusu bagamo shindano linaweza kupita ndani. ziriko zirahindura imirisho Wale watu wanabadilika labda wakageuka. kamoya ndi 2 3 4 5 abonye bamuheze ko acabaza bigishwa bati mbega namwe muragomba kugenda jamaa shuja ati mbega twogenda tukaja he ko ari wewe ufise ijambo mugabo uwarivuze Yesu ageze muri nankana. Yesu alipofika sehemu, grand frère, hiyo ni afere yako, ni turi kumwe. akasema yote tuli kumwe. Ahindukiye ngo na wewe, alipogeuka ngari kumwe nawe, wakasema na wewe uko pamoja na yeye. hicho Simaona hicho. bisa ntavyo nzi. Ahinduye hariya ati nimvuga uvuga nkawe wa mugore urisema. Amina. Ateye hari inyuma ngo aragiye, ka kagore nyene karamudoderera. Nakubonye vembere wa mugore we aza yumva agize gutya asanga Yesu yagize gute, baca bahuza amaso. Les mercenaires de l'église, abacangero. Iyo abuze icyo ashaka agenda abomoye ishengero, abahera ko sabandi ni korari, abamukurikira benshi n'abakobwa n'abagore. Sinzi ingorane abakobwa n'abagore mufise kubera iki murakunda ubuvugishwa.
aba bande bakugize iki? Murakunda ubuvugishwa. Bazobabomora, bababomorane n'ivyanyu byose. Aba mercenaire. Ikigira gatandatu. Nitura abantu dusenga. Aha rero ndahageze harakomeye. Mbwiye abajenama tuje gusenga. Ivyo mwahora munyireguza ko vyose byaraye bigize gute? Ko mutanyishuka. Byaraye bigize gute? Murase kunyishura. Byaraye bira? Sawa ndarindira birangire neza. Nta ngorane. Ndarindira birangire neza. Asigaye imisi ngahe? Indwi imwe? Emwe ndayihanganira tu. Ndarindira birangire. Mumenye ko jewe iyo musotse mukagenda ndabasengera cyane. Jamani, ni muba abantu musenga. Bibiri tubwira ngo Imana yene yivugiye ngo mpamagara ndakwereke. Iyo Mana ivuga ngo mpamagara ndakwita, nawe ugaca wanga kuyihamagara, wibaza ko ubuzima bwawe buzogenda gute? Kuko Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanje n'umufasha aseruka. Umviriza rero, mbega mu gihe uzoshika muri ayo magorwa ninde azoguserukako? Hari abitwaza ba muyomba, ba mama, ba papa, abagenzi. Ibyo biraba bagaca bakuva inyuma. Uzoseruka subu ni Kristo Yesu yabambwe ku musaraba Igorigota. Niwe yavuze ngo Isaya yanyuma aravuga ngo byose ndabimara Igorigota. Ibibi byose, ibyaha byose ndabimara Igorigota. Niwe azoseruka aze mu buzima bwawe, atunganye ibyawe, akugirire neza. Iyo abandi bagutaye wewe nazo. Amina. Matayo 6:33 soma haki. Matayo 6:31 soma. Mbega ni bande babwiwe? Ariko mu bande mwebwe bandanye batugeze ngaho ngo ariko mubanze mwitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugoroka. None se Kirundi ngo mubanze no kuvuga ngo umuhagaze, no kuvuga ngo hari ibyo wari kubona ko woshira imbere, kuna mambo tunapanga kuweka mbele, yani ibyawe, yani mambo yako. Aho niho hava ba bantu babona uno munsi byanse, hakwihangana ugasanga yagiye mu busambanyi, ngo agiye kurondera ibyajya. Ubwo murazi kurya usambanye, murazi kurya wivye, murazi kurya wese kurotsa abantu. Mu myaka yahera abwirwa benshi bikumva bene byo. Mu myaka yahera nari mfise abantu ngaha bigira aba directeur general n'abaminisitiri, bakandikira abantu aba message ngo jane ngo ni ministre nango ni directeur general runaka ngo ndiko ndarondera abakozi ntanga akazi.
myaka yahera. Kwa miaka imekwisha. Abari no gutwi bumva ibyo ndiko ndavuga. Wenye masikio wanasikia niko nazungumzia nini ama nani? Alo. Icyo nkundira abayesikoro, burya abayesikoro ni bicucu. Kitu napendea wafakiwani ni wanaki. Gute wohamagara umuntu ngo ino ndaguha akazi nawe atakufise? Je, uite mtu njoo nikupe kazi wakati wewe mwenyewe huna kazi? Mwahura ukikutana ati duhure aha naka kagupanga neza fresh. Hapo nakutengeneza vizuri. Lare unampa. Ukachukua mahera. Ngugiye kuronka akazi. Raba umuntu aguhamagaye kwanza. Angalia kwanza utabikuita vizuri. Mwicaranye ku meza muko musangira icyayi. Mujyo muraka kule murachaya chai. Raba ga telefone ariko akoresha kariko. Angalia simu anatumia simu gani? Raba uko yambaye. Angalia kisa mfano. Mutanakudanganya. Munamuhende ngo atakupa kazi. Kazi. Directeur General kirato cyaramaze kumera ngo. Directeur General kirato kinakuwa hivi. Na ukemera. Na unakubali kweli. Franga he Pesa natoa mfuko. Peche. Kamata baba. Akira mtano. Ewe. Acagenda kaguramo inkoko. Ashaka nauza nali kuku. Ubwishaza. Yani manjige. Yaramaze imisa nkwaro yari. Alikuwa anaweza na siku. Acahindura akanywa amahenekeni. Anafanya kunywa henekeni. Reka buce gatatu. Acha baada siku tatu. Alo. Uga telefone. Unapiga simu. Uyo murondera. Uyo mnatafuta. Mushobora kumuronka. Uko telefone yiwe. Kama simu yake imezimwa. Mweyi musonze mwigumye. Amen. Reka ndabageze ngaho. Acha niwachia. Ndabona umenga amasaha agiye. Muda unakwenda. Anifuje ko tuganira. Nitaka tuzungumze. Amen. Anifuje ko tuganira. Nipenda tuzungumze. Ariko nibaza ko tuzobandanya hanyuma nta ngorane. Lakini muda